imbere kwihangana guhezagira uwukuvuma uwugutuka canke uwukubeshera yes uwushira imbere kuvuga make maze akagwiza ibikorwa Imana iramuhezagira kubera ko ari ubivuze ivyo bintu. So bivanye na challenge tuba turimo challenge y'ubuzima busanzwe nyene tuba tubayemo ico ni ikintu cya mbere kirimo mwayo majambo ko bivanye nka jewe mu misi yeze narigeze guhurana n'ingorane nyinshi cyane gose challenge nyinshi cyane so kandi ukaba uzimana ukaba uri umuntu azimana nyene asenga ndibaza ko kwayo majambo kila muntu wese yes ariko ingorane no musi tuzi kuri Thompson nuko umugore yamusize aragenda amusigira n'umwana w'imyaka ingahe sorry umwana w'amezane ni ibintu bibabaje umuntu wari wese ashobora kumva avuga ati niki kiri behind ati she's ninjwa yo mu cyaro sinigera ndayibona ku murango she's yikundira mu icoro keshi turahura ndi mwihoro iyo ndamufonye ku mutsaga fone yiwe nigeri pasa akensha mfona ndi mu gitanda haba yigisanga ijoro ya sasita mbyuka njya kumwitaba she's gone masita anakonda yuwari na izuba nk'ijuru kyumanuka sino kwanga urantwara mu juru kya gatatu anakonda shizi anakonda konda anakonda ukumukunda nanje bindenga baby anakonda shizi anakonda. Fresh mic. One two. Sintowapiga mafulu mwanza hatari kule. Messi naonekana ta bien. Acha. Fresh. Niko kunuri ambaye ibintu bishana shokora tuwe gacha tesa. Kamata wasikona nipana kwa makicha bana. Wani contents. Mimi kama panguza huko nyuma. Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomije nizera ko meze neza muri hose mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye na muherereye. My name is Frank the Answer ni Magic Channel TV ndaguhikaze. Wewe wese uri kurakurikirana cyo iganiro cyacu canke ino media yacu no dufite umutumire adasanzwe yitwa Thompson the voice killer. Karibu sana mzee. Yes. Meze neza. Ndashima. Kwa hiyo tutangure kwanza na gumya kwanza. Gumya. Unafata tuje kuri dance. Study away baby me always. Nukashire muri sixpence. 80s umwana mziki anawasha fire gumya. Ukufata inkoko kwikerera gumya. Wikulise hasi ukanyerera gumya. Nk'umukinza baje gukinda gumya. Ukufata amahera ukayahindura. Shakunumiza muri mudu. Cyangwa uvuna akaguru. Ati gumya wifuza wambura imuzu buhoro baby go down irjoni chewe nawe reka ngufate ku mata sindaguse tunachana nawe. Tugume kwanza kuri gumenye ni indirimbo yari imaze imyaka 4 isohotse ari audio imyaka 4 yose yari iheze ariko uno munsi uza kwigira remix uri kumwe na Fabi Love kubi kwanza cyumviro d'abord. Merci beaucoup kwanza kumbaza ico kibazo. So kubwiwanje je gumya yari big project. So mugiye ubu ufise big project uripanga kugira ushire ku ivyunguka ukora iyo projet yawe. So bivanye nibyo byaciye kugumya ndaziko benshi cyane babizi muri industry ya plus 257. So je kubwiwanje nahisemo kuno ukora remix. Kubera ikiri guca uhitamo gukora remix ugahitamo Fabi Love kubera ki Fabi Love? Je maze kubivuga sana kandi cyane gose ko je muri carrière solo yanje nkaje kuko ngene
banyemera nanjye ndafise abo wemera abo nemera so Fabi Love bwa mbere na mbere n'umurapazi mwiza cyane gose kandi abikora neza kandi kila muntu wese abafise place yiwiwe meme mu ishuri ari ukuntu nyene umuntu abazi yuko jewe vraiment zishobora kuvuwa mbere so icyo rero tugeza ukimenya avuze ikintu gikomeye cyane ariko yes no ahantu hose ushobora kuba uri mu footballer mugabo ukabuzi yuko jewe nkugene nkina football zishobora kuba nkanaka sino Fabi Love kuri kote yiwe arabikora neza kandi best rapper kuko nivyo nari nkeneye muri mu ndirimbo yanje Gumya yarabikoze kandi uvuga much respect kuri Fabi Love. Yes ni indirimbo Gumya ubona ko bayiravye ku rugezo rudasanzwe bitandukanye n'izindi ndirimbo za Thompson ugereje kureba indirimbo uno musi mu mezi abiri igeze mu 2028 bitandukanye na ayi wasohoye canke Anaconda kandi umuragiye kura kuri YouTube channel yawe ni Thompson usanga afite makolabo n'abarimvyi bakomeye cyane ngaha mu Burundi kubera iki gusanga uno musi Thompson asohoye indirimbo ari wenyine ari single ariko ejo canke hirya yejo acha duha collabo ubwa mbere na mbere kwanza ndabishimiye cyane gose ndabona ko Gumya yaronse amahigwe yo gukurikirana cyane gose abantu bose barayiba hafi bivanye na nuko ngene twatangiye gukora promotion y'indirimbo kwiyo kote naho nyene yo kurabwa cyane ngiye ndibaza ko ari bihe ibihe tugezemo no musi mu Burundi yes nibihe kandi nakazi keza yes kuri indi kote naho kuri kote ya collabo uvuze abaririmbyi bagiye bakoma barakoranye na Beefes on the floor uramaze gukora na Double J undi muntu maze gukora na collabo onga mu Burundi akomeye inde Black G twakoranye yes Black G ariko ni yakera nibaza kwita atari kuri YouTube wakoresha iri kuri YouTube yanje yitwa Makanaki okay. So kuri cyo kibazo rero je kubwiwanje ubwa mbere na mbere kwanza je indirimbo yitwa Makanaki yes ubwa mbere na mbere Thompson umuririmbyi akomeye cyane gose sino yo nkorana n'abandi mugaje kubwiwanje mankeneye yuko nokora n'umuntu abizi sinkwana n'umuntu kubera ngo uyu muntu ari ikintu azonyongereza kubwiwanje kuko indirimbo nizifa kugira ngo indirimbo igere kure ahubwo yes indirimbo nizihera bro ariko hari izipfa muzi bo ivyo je sino bivuga ko birebire mugabo tugerageje kuraba nk'abasosokeye bande gushika kure mu matura bumviriza cyane yes bisigura yuko indirimbo nizihera so je mba nkeneye ko nokorana indirimbo nziza izoba ari indirimbo y'ibihe byose nko kumviriza yes zigaza bajya bavye bacu bakera nko kumviriza za Anaconda ukiri ngaho nyine Kayitesi na Anaconda ni zimwe Kayitesi na Anaconda yes ugereje uvuga ati iyi ndirimbo zidapfa Anaconda kumengo ni indirimbo y'ibihe bitonya ari ukagerageza kumviriza za ndirimbo zindi zirimo amajambo adapfa nico so na Anaconda rimwe amajambo adapfa gusa bivana nibihe niko kugire nakubwiye Kayitesi arigiye yafashe hit bivanye nibihe nibihe yasokeye ako still now turacayumva yes kuko muri indi kote mu bisanzwe generation yahinduka ariyo generation ya Kai ariyo generation ya Anaconda so je kubwiwanje nka Thompson the Voice novuga yuko Anaconda ni indirimbo y'ibihe byose yes kuko ni indirimbo idafise limit novuga yuko ngo ni indirimbo ngo waririmbiye umukunzi gusa twaririmbye ibintu bibaho mu buzima busanzwe kandi n'ibintu kila muntu wese bimushikira so uravimva ko ari indirimbo y'ibihe byose gusa novuga much respect ku bantu bose twakoranye izo ndirimbo Double J Beefes yes reka tugarukire kuri Anaconda gatonya turirimba gatonya mbere ko tuzakugaruka kuri Gumya turimba kwanza Anaconda abantu bashiri niyo ndirimbo novuga ko bakunze cyane nubwo haheze imyaka ishika kuri 2 indirimbo isohotse Anaconda ani indirimbo abantu bagera kumenyera ko cyane wasanga hano hansi iriko iravugwa ku rugizo rudasanzwe turimba kwanza gatogira ngo kwanza twibutsa abantu ati she's
ninjwa yo mu cyaro sinigera ndayibona ku murango shize yikundira mu icoro keshi turahura ndi mwihoro iyo ndamufonye ku mutsaga fone yiwe nigeri pasa akenshi mfona ndi mu gitanda haba yigisanga ijoro ya saa sita mbyuka njya kumwitaba she's gone mama sita anakonda you are na izuba nk'ijuru kyumanuka sinokwanga urantwara mu juru kya gatatu anakonda she's anakonda konda anakonda ukumukunda nanjye bindenga denga baby anakonda she's anakonda. Indirimbo ndibuka igihe isohoka vraiment siyo mpamvu nakubwiye ko ari indirimbo y'ibihe byose mu bisanzwe indirimbo y'ibihe byose urayumva no mu majambo kuko ibyo turirimba ni ibintu mu bisanzwe tubayemo so nanjye kubwiwanje nigeza gukora ikintu nyene cibiye byose sino ati akujana mu ijuru rya gatatu ijya mbere niri ijuru rya mbere ijuru rya kabiri niri mbo ari uko kuntu nyene ijya mbere ukungene agufata muri apparence isanzwe y'umuntu akubonye akakwereka yuko vraiment agufitiye urukundo ijya kabiri nawe nyene bigashika nawe nyene ukamurota nawe nyene ijya kabiri so kuvyo dukora twebwe kuvyo turirimba dukorera kuri kuvyo tubayemo so ari abantu biba maze kubashikira cyane important naje bashobora kuba byamaze kunshikira so iyo bigushikiye urabinduramwo akazi. Yes, ni Thompson afise indirimbo zitari zikenya kandi abantu benshi baramukunze bivanye n'ijwi rya ufise ijwi riri unique kandi wumva kumva ko ari umunyamuziki koko unique. Yes, ariko kandi uza gusanga ko sindakugira umujambo ko barabanyitiraniza n'abandi baririmbyi ngo uririmba nka naka abantu bamaze kugiranya nandi twumve ko ari bari mbo habwo visage niyo bakwitiranya visage niho bitiranya ko ushaka gusana Big Fizzo shaka gusana Big Fizzo bisigaye ko ni dusa nshaka gusa okay ko mufitanya agashusho na Big Fizzo ivyo nibaza ko ari byo nakunda kuvuga ko mbo nivyo nave turabyakira kuko Big Fizzo n'umurundi Thompson the Voice n'umurundi so twese dufise amaraso yes ari ariko ukuntu umusare abigeze kwigira kamakinga ati mbega nta kintu baba bapfana na Big Fizzo apart yo kuba tura barundi twese kirese gusa kwa Big Fizzo na Thompson ndibaza ko no kubandi bantu birahari naho nyene ndibaza ko maze guhura n'umuntu akakubwira je yana sinzi ndazi ko maze guhura n'umuntu akwitira n'undi muntu yes so ivyo ni kawaida ni kawaida kuko urashobora gusa n'undi muntu ari kure uwo mu bindi bihugu mugabo kuba batwitiraniza na Big Fizzo je kubwiwanje ndabona ko ari fresh kubera ni murundi nanje nkabandi umurundi so good. Yes, ni Thompson aheruka gushindirimbo yiwe inyuma y'amezi abiri aho kandi umuntu agerageje kuvisita imbuga ziwe babona ko hari indirimbo shasha Thompson agomba adusohorira aho kandi tutarashika kwanza kuri iyo ndirimbo hari tariki 4 z'ukwezi kwa kabiri washoye kuboneka ujabuka uva mu Burundi ugiye mu Buganda wari ugiye mu bihe bikogwa ivyakazi ko ivyakazi ni vyinshi ni vyinshi koko urabizi ko no mu mwaka ukurikira uheze umwaka uheze pardon umwaka uheze narigeze genda muri Kenya nagiye mu bikorwa byanje vy'akazi n'ubu nyene naye mu bintu vy'akazi so gusa nidushima cyane gose akazi ni kuvuga umuziki niko kazi kanje kira muntu wese abizi ni wari ugiye mu bikorwa vy'akazi no kuvuga ko umuziki no munsi abarimvyi b'abarundi urana ko bariko benshi barajabuka bidasanzwe bagenda hanze gukora indirimbo zabo hanze ama projet yabo hanze bega hari ico byo bifasha umurimvyi w'umurundi
Yes. Yes, kubera ni kwagura. Uri kuragura akazi kawe ukashobora kukamenyekanisha n'andi hantu. So je ndibaza ko ari vyiza kuko n'abandi baririmbyi twaratubona baje ahandi. So sino ukaburi muri iyo numbero je ndagufata nk'umuririmbyi kabisa kuko mu Burundi vraiment turazwi. Abantu benshi baratuzi. Abaririmbyi benshi vraiment mu Burundi barazwi. Kandi ukaba uri umuririmbyi uzwi mu Burundi ni vyiza cyane ukagura ukagenda kurondera basi indi visibility ahandi hantu kuko umuziki na frontier ufise kandi umuziki nusaba ururimi. Yes, nusaba ururimi kuko ariyo n'indirimbo zimaze kuvuma nga tutazizi niko bariko bararirimba gusa nkwagura ugasanga uwundi muntu tuzi nga. Yes, ugasanga yamaze kumenya basi systeme ya promotion ukungene yo twinjiramo. So je mbona ko ari normal. Yes. Hari post yawe ngoma some yo ku itariki 18 ukwezi kwa mbere warazibiza ati ushize Imana imbere kwihangana guhezagira uwukuvuma uwugutuka canke uwukubeshera. Yes. Uwushira imbere kuvuga make maze akagwiza ibikorwa Imana iramuhezagira kubera ko warubivuze ivyo bintu. So bivanye na challenge tuba turimo challenge y'ubuzima busanzwe nyene tuba tubayemo. Ico ni ikintu cya mbere kirimo mwayo majambo. Ko bivanye nka jewe mu misi yeze narigeze guhura n'ingorane nyinshi cyane gose, challenge nyinshi cyane. So kandi ukaba uzimana ukaba uri umuntu azimana nyene asenga. Ndibaza ko kwayo majambo kila muntu wese arayatahura kandi sinibaza ko nabeshe. Oya ntuwabeshe. Yes. Ni Thompson ndabwiye congratulations mugabo kandi nanarigize kubikubwira waragiye mu ikomine bandikwa n'umufasha wawe ariko kandi benshi barabahezagiye rugati muzoma kwe urugume bizogende neza. Nibaza ko uwo munsi wari wacafuje Facebook ahantu hose waca yari Thompson ugati wow biraryoshe. Même pour le moment urabona ko nico nagomba ngaruke. Pour le moment c'est normal. Yes, nico nagomba ngaruke ko uramaze ikiringo gisha ku mezi 5 uri kuri page ngaha mu Burundi. Nukuvuga yuko Thompson aguma agaruka. Nuva Thompson aguma agaruka uko bukene uko bwije umubona kuri post runaka ejo ukabona kandi ku yindi post. Ku itariki ya 27 ukwezi kwa mbere ukwezi kugumba guhere niho washize post no musi maze kurebwa n'abantu bashika ibihumbi 400 bamaze kwilikinga. Ico novuga nuko umugore wanje ndacamukunda kandi na n'ubu ndamubona nk'umugore wanje wisezerano ndizeye yuko azogaruka. Ni nyuma y'igihe twabonye amafoto wapostinze ndetse n'ahandi hantu hagiye atandukanye bapostinze ko umugore wa Thompson yamaze gutandukana na Thompson. Bego umuco n'uyuhe koko amaturaza kugaruka no ku mapost agiye atandukanye ugenda urapostinga vyerekana yuko Thompson ari mu kababaro ntangere ku mutima wiwe ubabaye. Mbega huko ni nukuri canke ni kugira ngo n'amabuzz yabasandi dusane tumenyereye kugira ngo bacire inzira indirimbo zabo. Mu bisanzwe Jesse mbona ikintu cyo tuma nkora best bivanye n'ukungene maze guhura n'abaririmbyi bagenzanje n'abafans bambwira yuko the best babikora neza kuri kote iwawe kandi abibuse yuko umuririmbyi wa mbere aririmba tamba mu Burundi. So barigeze kuba kandi ariyo n'abandi batamba mugabo number 1 amfite ndafise image yiwanje. So na niyo mpamvu Jesse nkora best rwose mugabo ikintu kibaye kandi kajya habona uraza ko nk'umuhungu we uracitegereza neza kuko kugira utangure kuvuga ibintu wawitegereza. Yes nuko urafasha umwe kwanza uritegereza hama urashira akababaro kawe ahagaragara abantu barakabona. Mbega kuko ukuri nukuhe umugore yavyagenze gute uno munsi mbega muravugana ikibazo kiri hehe neza na neza kubera ko nabakunzi bawe benshi bashoboye kubabara. Nagize ukuntu narabonye amakomante ho yabagiye batandukanye barababaye bavuga ati kubera iki inyuma y'amezi ngahe gusa babanye bandiswe ariko bugiye bigenda nko kuwunya kubera iki voice wacu arababaye kubera iki koko barakeneye kumenya ukuri. Simbona ko uri mu mano kuri mugabo
please uruhuke mu mutima n'abandi baruhuke ufite abakunzi benshi barusha mu mitima kuruhuka mu mutima uruhuka mu mutima ni ikintu kimwe ukaba udafise ingorane nyine uraruhuka kandi ukuruhuka biratandukanye uzoruhuka ufuye yes ariko ingorane n'umunsi tuzi kuri Thompson nuko umugore yamusize aragenda amusigira n'umwana w'imyaka ingahe umwana w'amezi ane ni ibintu bibabaje umuntu wari we wese ashobora kumva avuga ati ni iki kiri behind genda baye iminsi mike ninasohoye indirimbo yanjye nshasha ngiye kwanza uno munsi we wansanze yes mi tournage yeah ni ikintu cyiza gusa bagume badushigikira n'abafanzi bagume badushigikira kuko urabona ko ari ikintu cya mbere tuba dukeneye so gushira imbere umuziki w'u Burundi gushira imbere ibyo dukora gukunda igihugu kuba abapatriote yes so abapatriote nawe nyene nuko nyene urabyumva ko nibindi bintu bizoduca mu maso Thompson nawe nyene get for ready shaka ndabaye ingoma nziza cyane gose iri mu rurimi rw'igiswahili maze imyaka myinshi ndirimba ikirundi vraiment so reka n'abafanzi banje b'igiswahili basinda ego basi nawe basi bashikirwe so ibindi nabyo ibintu bimeze neza imbuga zanje ni Thompson the Voice YouTube Instagram TikTok bakunda ama challenge fibi yanje nuko nyene mugume mudushikira ku bintu bimeze neza yes merci beaucoup amakandi busukana kuja kuri YouTube channel yiwe nyene kunye yareka bivuga ni Thompson the Voice is killer afite indirimbo nyinshi kandi nziza kandi ziryoshe hariho anakonda hariho gumya hariho makanaki ari kumwe na Black G hariho za one more night n'izindi nyinshi yes afite indirimbo nyinshi kandi nziza ndabwira ati muje kuri YouTube channel yiwe muraza kubona commentaire umunsi mugende kumushigikira n'indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye n'indirimbo shasha kandi agiye kuduhereza asante sana